Ikibazo c'ikena ry'amafaranga ijana Banki Nkuru y'Igihugu irakizi, cari catewe gatoyi nuko Banki Nkuru y'Igihugu yari yipfuje guhindura iyo noti iyigire igiceri co kiramba kikamara igihe kinini, aho hari mu mwaka w'2017. Hama icihwana n'ikindi kibazo caciye kivyuka c'igiceri ca 50, aho namwe mwaravyumvise byabonetse yuko bisohoka muri Banki Nkuru y'Igihugu hama bikazimira ntitubone iyo biriko biraja. Ico gihe Banki Nkuru y'Igihugu yaciye yiyumvira yuko niyagira igiceri c'ijana naho gishobora kugira ingorane nk'ico ca 50. Nico gituma yaciye ibandanya ikoresha igiceri ca 50, mbere irongera kigwiza kugira kice kiba novuga kirafasha kwijana. Ukeneye ijana ni ibiceri bibiri vya 50, ukeneye no mu gusubiza umva ko vyaca vyoroha dukoresheje ibiceri. Mu nyuma yaho vyarongeye kuboneka yuko igiceri ca 50 kigumya kitaboneka, novuga mu bene gihugu mu mabanki hose. Banki Nkuru y'Igihugu ikabona ko atakirimwo, ica yongera iragaruka kuri ca ciyumviro cyo kusubira kuzana inoti y'ijana. Muri ico gihe Banki Nkuru y'Igihugu yaciye igira komande mu bakora izo noti, tukaja twibutsa yuko burya ikomande gukora inoti irafata umwanya, irafata igihe kitari gito. Twaronse umwanya wo kugenda kuraba iyo bayakorera, barabitweretse yuko bifata umwanya utari muto, n'umwaka urashobora guhera. Rero tworimesha bene gihugu yuko iyo noti mu minsi ya vuba igiye kuboneka mu kwezi kwa 12. Tukaca tubahumuriza rero yuko ico kibazo kigiye kuva mu nzira. Hama kindi no kongera ko nuko ikibazo kiriko kiraboneka cyane kubera ko igiceri ca 50 umuntu wese akironse usanga yakibitse muhira. Kadusanga rero abantu bose ivyo biceri bagiye barabishira muhira, ntibisubira kuboneka haba ku isoko haba mu mabanki, eka natwe twiteze ko bitugarukako. Rero tukatubwira bene gihugu yuko niyo nyifato boyiheba. Ibiceri vya 50 biracakora, mbere biranakenewe. Abantu bose babifise mu mazu, umuntu wese agenda arabe ahari ivyo biceri tubizane, byongere bisubire mu mabanki, bisubire biboneke no muri BRB, kubera ko ivyo twasohoye ntibigaruka nkuko twari tuvyiteze.